Miss Burundi 2025 igeze mu gice cayo ca kabiri gishiri cane. Mu kurindira yuko ico gice gitangura icese, abigeme 30 basigaye muri iryo higanwa bamaze ikiringo kingana n'indwi zitatu bari mu nyigisho zibakarihiriza ubwenge mu bisata bigiye bitandukanye. Abo bigeme baremeza neza yuko izo nyigisho zibafitiye akamaro, haba mu nyigisho zo kwitunganiriza imigambi yabo. Projet zacu zari zihagaze cyane twabona umenga ni zo gufasha just gufasha abantu pa mugabo kuri twebwe nta nyungu yiwacu twaraba cyane mugabo ubu twaratahuye yuko apart yo gukora izo projet zizana inyungu kubera igihugu mugabo natwe kwamba hariho kuraba eske umwaka ko waheze ni iki nanje nimariye après y'uwo mwaka nzobandanya gute projet nzobandanya ndayikora gute, haba mu nyigisho zo gukurikirana imigambi yabo. Imigambi si ibintu vyoroshe nkuko dukunze kubibona mu mpapuro urashika kuri terrain ukabona ibindi bintu, rero banza ubimenye tuja mu kintu bivuye na domaine yawe. Batubwiye ko tudatomba amakoyisi première idée de projet. Ubanze kwanza uprene en considération facteurs atandukanye, contexte by'ukorera umugambi wawe nka hehe, intara imeze gute, uzobikorana n'abandi, ibintu vyinshi nyene ukwiye gufata imbere yo kwinoza. Haba mu nyigisho zerekeye cancer du col de l'utérus, twarize yuko iyi sexuellement transmissible hama igategwa na virus yitwa human papilloma virus. Twarize yuko ari cancer ikira mu gihe bayipimye hakiri kare bakabona ko uyigwaye. Twarize yuko cancer ya col de l'utérus abakenyezi benshi batayizi, ibafata ntibamenye nuko bayifise. Rero twahamagarira abakenyezi n'abakobwa kwipimisha nka rimwe mu mwaka, ariko abatayipimisha bo kwipimisha ubuunyi bakaraba yuko boba bafise ama lésions précancéreuses kuko niyo aba traité mu gihe yatanguye kuza. Haba mu nyigisho zerekeye gukoresha imbuga hwaniro tuzi nka réseaux sociaux. Narize kuba plus professionnel sur les réseaux sociaux, bisigura yuko en tant que Miss, chaque publication itegerezwa kuba yirapprocha d'un message précis shaka kuvuga gushikiriza un certain public. Ikintu je novuga yuko coba carahindutse nuko avant ama réseaux sociaux novuga ko nayakoresha n'importe comment. Ikintu kije nico na publia et tout. Mugabo maintenant plus que je sais ko ntegerezwa kuba ambassadrice, donc je suis sûre yuko ivyo nza gushirako bifise comme elle a dit un message iri précis, atari n'importe quoi kiza gufasha mon audience mais aussi kifasha abanje. Haba mu nyigisho zerekeye ingene abana bitwara mu buyabaga, twarize kuri module yitwa le monde évolue avec moi, iyo module ikaba ifise amaleçon 15. Muri aya maleçon sinoyavuga yose mugabo hariyo amwe ajanye no kwimenya wowe nyene, hariyo amwe yo kumenya abantu bari important mu buzima bwacu, hariyo ayo kumenya lekalite y'umugenzi mwiza, hariyo oti no kumenya amasentiment yawe ariyo colère, tristesse, joie na peur. Ariko ivyo vyose nama emotion aza afise message nje kuguha, bisaba kwiyumviriza kugira umenye n'ukuntu ushobora kuyumviriza akagira message agusigiye, hama nawe ukagira ico yakoresheje. Eka no mu nyigisho zerekeye kurondera amafaranga yo gutunganya imigambi yawe. Kuri jewe hariho une valeur ajoutée kuko narize kuri mobilisation des fonds, ukungene wogenda ukegera ama société amwe agafinansa projet yawe. Aussi narize ico ndi censé kuba, nimba noba ASPL, nimba ASPL en toutes les associations sans but lucratif, nimba noba coopérative canke nimba noba société, ivyo vyose bikaba bifinanswa ubutandukanye. Donc umuntu aje kufinansa bivana n'ico wewe uburi. Ico gice ca kabiri gishiri ca nyuma kikazoba kwigenekerezo rya 20 mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka turi.